kugira ngo abantu bakwite mukizwa. Nibaze ngo ntuba warayikoreye, baba barakugenzuye, baba barakubonye ugendagenda muri quartier, baba barakubonye ko amafuti yawe yose yagize iki mu maso yabo yaheze, cyo bati hajya ni kwa mukizwa. Rero muri twebwe ubuzima bwacu birasaba yuko izina twitwa muri nosi rihindurwa, tukagira irindi zina ryariya twamuka hariya mu ijuru hari amamuko yacu, akaba ariho tugira izina ryaho. Kubera iki? Bibiliya yatubwiye ngo hano muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 2 ngo imuhira kwa data hari amazu menshi. Haleluya. Ngo nimuhagarike iki imitima yanyu, ngo mwizere Imana. Kweki Yesu yafashe uno mwanya kugira ngo abwire abantu ngo bizere, nuko yabona ko muri bo badatahura neza iyo baca, ntibariko barabona inzira. Haleluya. Ntibariko babona iyo baja. Batoma baramubaza ati none wewe tubwire, wewe ujahe? Haleluya. Ujahe wewe? Wewe urinde? Barabaza Kristo ati wewe ujahe? Twereke inzira, twereke so, twereke ingene bimeze, twereke ingene zoshika aho hantu. Haleluya. Kristo hano anababwira ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana gusa. Haleluya. Ngo kuko imuhira kwa data hari amazu menshi, ngo ngiye kubategurira aho muzoba, ngiye kubagirira ikibanza ciza, ngiye kubaronderera ahantu heza nategure neza, kugira ngo aho nzoba namwe abariho muba. Ariko uhaba umeze gute? Haleluya. Inguvu ufise zigutwarayo zingana gute? Ukomoka he? Haleluya. Nuko utigeze kumaze gutahura iyo ukomoka. Bwana sifiwe sana. Igituma akenshi mu mashengero ibintu bicangana nuko abantu benshi baza mu rusengero bataza amamuko yabo. Bakaza mu rusengero gusa baje gusenga kujya nyine kwibwirizwa, kujya abandi bose babigenza, akumva ko aje kugira louange adoration akayikora neza, akumva yuko yicaye mu ntebe mu rusengero, akumva ko ari mu bandi, Imana ishimwe. Ariko ugasanga uwo muntu ntazi amamuko yiwe yavre. Wewe uvahe? Uro kwande? Haleluya. Bibiliya iratwereka neza ko mwisi turi ingenzi. Nayo ingenzi irafise ukuntu yifata, ingenzi irafise ukuntu itambuka. Haleluya. Imana ishime cyane gose. Imana yiduhamagaye iduha izina rishasha. Nimba Imana yaraguhamagaye hari ukuntu quelque part yaguhinduriye izina. Haleluya. Izina ryawe yararihinduye. Mu kibano barazi ingene witwa, barazi ko wahindutse, barazi ko kera utahora utanga umunyu, mugano umunsi uratanga kunyuti ngo ndaguhega kefse gake ngo ndaguhega ke dusangire. Haleluya. Ntagira umubanyi wawe aratafise atari ibiri mu umunyu kandi uwufise. Haleluya. Ivyo izo ngeso nziza zituma muri cya kibano abantu uretse gutahura yuko wakijijwe, ariko baratahura yuko ufise ivyamwa vyiza, baratahura iyo uri kuraja mu ijuru. Imana ishime cyane gose. Nta muntu numwe yokurikira umuntu atazi yaja. Nico gituma ingeso dufise mu kibano mwibarabara canke aho tubaye zigenda zonona cya kibano. Kubera iki? Nta muntu ashobora kugukurikira atanga ubufise. Nta muntu ashobora gukurikira wowe ubwawe utaziroye, utaziyuja, utazi amamuko yawe.